Ndabaramukije mwese muriko murankurikirana kuri YouTube channel John Fire Desasinganiseti nongera ndabaha n'ikaze nkuko musanzwe muzi ko buri tariki imwe y'ukwezi kw'indwi uko umwaka utashe mu gihugu c'u Burundi hahimbazwa umunsi wahariwe intahe y'ukwikukira ku Burundi. Uyu munsi tariki imwe y'ukwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2026 wari umunsi wo guhimbaza intahe y'ukwikukira kw'igihugu c'u Burundi ku ncuro igira 64 bisigura ko Uburundi bumaze imyaka 64 bwikukiye. Rero tukaba tugira turabe kimwe mu bintu byakanze canke byashituye amahanga mu byabereye ku munsi mukuru aho abarundi sinzi bariko baribuka intahe y'ukwikukira ku Burundi. Ibi navyo si bindi ni bigwanisho igihugu c'u Burundi gishize hanze, bikaba ari bigwanisho tubona yuko bisanzwe bikoreshwa n'ibihugu rutura, na cane ko tubona muri bino bigwanisho Burundi bwerekanye harimo ibigwanisho bisanzwe biriko birakoreshwa canke bisa n'ibiriko birakoreshwa mu ntambara zikomeye ku isi. Ndavuga intambara yo muri Ukraine, intambara iriko iragwanwa hagati y'Uburusiya na Ukraine, n'izindi ntambara zikomakomeye nk'intambara ya Amerika na Iran. Hariko haribazwa byinshi timbega Uburundi bwari busanzwe bufise ibigwanisho biri ku rugero nk'ubwo batweretse. Aya makuru turayasanga ku kinyamakuru Jimbere magazine. Iki naco kikaba ari kinyamakuru tubona yuko gisanzwe kivuga inkuru cane zizewe, na cane ko tubona yuko inkuru nyinshi zicako ata muntu agaruka kuzibeshuza. Reka tubanze dusimbire muri ico kinyamakuru kugira ngo dusome inkuru canditse kugira ngo mubone yuko ivyo turiko turavuga atari amakuru y'ibihuha. Iki kinyamakuru canditse kigira ngo Uburundi bwerekanye ibikoho binini cane bitarakoreshwa na rimwe, uwohunahuna ku Burundi ngo vyomurigata. Ni muri bya birori bidasanzwe byo guhimbaza isabukuru igira 64 yo kwikukira ku Burundi. Ni kuri uyu wa mbere mu Kakaro umwaka w'ibihumbi 2026. Mu gihe ivyo bikoho vyerekanwa, Gaspari Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi niwe yariko arasigura buri gikoho cose abagikoresha n'ico bikora. Rero nkuko muhejeje kumva itangazo Jimbere magazine yanditse, mukongera mukaba muriko murabona amafoto y'ibi bikoho Uburundi bwerekanye, mukaba mwumvise n'ijambo ubuvugira igisirikare c'u Burundi. Benshi muri mwebwe bino birori mwabikurikiranye kuri RTNB, radio na televiziyo y'igihugu c'u Burundi. Aha naho tukaba tubona yuko kuri rezo sosio abantu bamwe batanguye kwikanga bavuga ngo mbega igihugu c'u Burundi cari gisanzwe cibitse ko ibikoho rutura nk'ibi, tukaba twari dusanzwe tubona yuko menga ni igihugu kibayabaye. Benshi bariko baribaza ati mbega igihugu c'u Burundi ko giheruka guhomba ibigwanisho byinshi mu isanganya y'umuriro yabaye kuri base militaire yo ku Musaga, yari isanzwe ifise ibindi bikoho nk'ibi itahora ikoresha canke itarakoresha na rimwe, mu gihe tubona yuko benshi bari bazi yuko igihugu c'u Burundi cagiye mu ruhombo rudasanzwe, nkuko musanzwe muzi ko igihugu gisanzwe kidafise ibigwanisho twovuga yuko kitaba cihagaze ko canke uwo ari we wese ashatse kugitera abafise kucataka ataco yinona. Ibi navyo bikaba ari ibintu bishobora kuvugwa canke ubu bishobora kuba byatanguye kuvugwa n'inyanka Burundi cane abantu basanzwe bakoresha amarezo sosio, ama platform baba canke baherereye mu gihugu c'u Rwanda. Nkabashatse gukora ino video kugira ngo baza gucoza igihugu c'u Burundi baciye kuri rezo sosio zo mu Rwanda, muze kumenya yuko amakuru bazoba bayafatiye kubyo babonye, cane ko mubona yuko igihugu c'u Burundi
kiriko kirafata inzira, twavuga yuko ari inzira nziza nkuko mubona yuko igihugu c'u Burundi kiri mu mushinga wo kubaka ibarabara ry'indarayi, rikaba ari ibarabara rizohuza igihugu ca Tanzania, c'u Burundi n'igihugu ca Kongo. Uyu mushinga tukaba tubona yuko ari umushinga udasanzwe uzohora worosha ibidandazwa biva muri ivyo bihugu canke ihanahana ry'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu bitatu, kubera ko musanzwe muzi ko igihugu c'u Burundi kiri kure cane y'ibahari. Rero Uburundi bukaba bwashatse kwerekana ku bijanye n'ubukomezi ku muntu yahora yibaza yuko igihugu c'u Burundi giherutse guhomba ibigwanisho vyinshi vy'agaciro kanini, agaca yibaza yuko gutera igihugu c'u Burundi vyomworohera kubera ko bavuga ngo barahomvye ibigwanisho bikomeye. Bigaca bigaragaza yuko igihugu c'u Burundi cifashe mu bijanye n'ibigwanisho kandi kigikomeye, nkuko muriko murabona yuko bino bigwanisho bisa n'ivyo twama tubona mu mafoto canke amavideo ibihugu rutura bikoresha mu ntambara zavyo biba biriko biragwana n'ibindi bihugu. Rero akantu ko gukomera Uburundi musanzwe mubuzi yuko busanzwe bugafise kuva kera ku bami, aho mwagiye mwumva inkuru zivuga ko umwami w'u Burundi n'umwami w'u Rwanda iyo bagwanye umwami w'u Burundi yakunda gutsinda niyo bariko barakina urubugu. Nkuko musanzwe muzi ko abantu ba kera batubanjirije urubugu barufata nk'umukino w'ubuhizi canke umukino wa politike, kuko musanzwe muzi yuko mu rubugu hakora ubwenge cane, rukaba rufatwa nka politike. Uru rubugu rero umwami wa kera w'u Rwanda n'uw'u Burundi bakina tworufata nk'ama ekipe nserukiragihugu y'imipira y'amaguru, ama basketball n'ama volleyball yaba yahuye. Bikaba bivugwa yuko umwami w'igihugu c'u Burundi yatsinda umwami w'igihugu c'u Rwanda. Ibi bikaba vyaboneka yuko yaba murusha kwiyumvira. Tubishize mu gihe ca none ni nkuko twofata yuko ekipe nserukiragihugu y'igihugu c'u Burundi yatsinze ekipe nserukiragihugu y'igihugu c'u Rwanda. Rero nkuko igihugu c'u Burundi cerekanye yuko kicanka kagaye nkuko vyahoze guhera ku bami, reka tuvuge ngo nihahangame Uburundi, nihahangame Uburundi n'abarundi, kubera ko musanzwe muzi yuko igihugu c'u Burundi camye gifise abantu b'abagabo bakifasha kugwana canke bakigwanira, nkuko musanzwe muzi ko Ntare Rugamba yagwaniye imbibe z'igihugu gushika n'uyu munsi akaba afatwa nk'umugabo wa mbere yaharaniye imbibe z'igihugu. Nkuko musanzwe muzi yuko mu vy'umuperezida yiyemeza iyo ariko ararahira iyo atowe kugira ngo arongore igihugu c'u Burundi harimwo ngo nzogerageza gukingira imbibe z'igihugu. Ibi navyo bikaba vyerekana yuko Uburundi busanzwe bufise ibigwanisho bikomeye nk'ibi batweretse, kucungera no kurinda imbibe z'igihugu birashoboka. Nkuko musanzwe muzi yuko abantu basanzwe bahigira igihugu c'u Burundi twovuga yuko batabuze. Nkabashimiye wowe wese yankurikiranye kuva kino kiganiro gitanguye, ukaba ufise ikintu ushaka yuko twokubwira ko canke inyunganizi andika muri commentaire. Murakoze kubana natwe, Imana ikomeze kubarinda mu banyu no mu byanyu, mugire umunsi mukuru mwiza wo kwikukira kw'igihugu c'u Burundi ku ncuro ya 64.